Ndabaramukije uno munsi nkoze live stream inavuga ko ari surprise kubera ndose umwanya ntafise ico ndawukoza. Nanditse ikintu indoromyi ngaha. Indoromyi ni ijambo natohoje naje ntazazomenyereye mugabo nako niyumvira scenario imeze nka ku bantu nsoma Biblia canke Bible umenga ni muri Joshua canke Yoshua canke Yosua Josue umenga ni chapitre 6 verset 20 aho bavuga ngo igihugu kivuza indoromyi n'inzamba. Umva ibintu nk'ivyo aho igihugu cumviye ijwi ry'inzamba igihugu caciye kivuza indoromyi rwose. Nibaza ko ari kubijanye n'ico bita ngo ni Battle of Jericho, la bataille de Jericho, ingene igisagara ca Jericho cafashwe. Yuko aba bakizingurutse ngo bavuza induru gusa n'inzamba nta nkoho ngo yasoho nta rusoro rwavuzwe. Okay, cege nta nkoho zari bwaboneke mugabo abantu batetemewe bo mu gisagara batetemejwe n'inzamba ni nakajwe n'amajwi abantu bavugije. Jewe rero nkibaza ko kumbure novuga ko abantu bagiye barasemerera boza inzamba ku nzamba gusa ata abantu bagwanye igisagara kira ibihome vyeriko birabomoka hanyuma abantu barinjira mu gisagara kiro president kumbure igihugu. Ndavuze kwera ubumengo leta y'u Burundi ifata nk'abantu basemera kumenya n'abantu babagwanye kabashamo ingufu nyinshi cyane kumbure ngira ngo ishobora kusenyugwa n'urusaku rw'abantu n'induru n'inzamba n'indoromyi. Bongo navuze ikomenza vuga vyinshi mu ndwi iza plutôt ejo, ariko ico ndabona nuko ku ma social media aho shobe kuraba sindabumanya cyane no kuja kuri vyinshi ko TikTok sinigera ndabikiyo na kimwe nashize amavidanga gusa mugabo nabona bikurikirana, ariko numva ko bari ko baravuga abantu bari gusemerera rimwe bagashiramo n'ibintu sinzi ko no vyita kesho goje amajambo y'ukuri umenga umuntu acivuga ngo aratukanya, ariko nk'ibintu vyo kuja kwataka bamama b'abantu je nibaza ko atari vyiza. Nibaza yuko abantu b'abavyeyi mu vy'ukuri keshi twakura tububaha nta kuntu wamushira mu biganiro atarimwo twariyubara. Mbere wanashaka n'abantu bagiye batwara waje nk'abadamu babo usanga utabazi benshi canke tutakunda kubabona canke utumva bari ko barabibasira ku maradiyo ba mama babo nk'ukundi nigake ukumva umuntu ariko ashira mama w'umuntu mu badutwaye ngo amushire mu yijwi kuko nta kintu na kimwe nta kintu na kimwe baba ariko baraterera muri ibintu turimwo bo babibere mu vyabo bikuriye mu busaza bwabo ntibo bakeneye ko tubasimbisha umutima. Je neza ko bijya bintu mu vy'ukuri sinzi ari kugwana intambara novuga igishenzi. Voilà nico nashaka kuvuga gatoyi. Reka ndabe ko kuri Facebook muri kunyumva sinzi ngo hari abangana gute. Ndaze ko amasaha mu ijoro ari mu ijoro muntu rinde nabikoze ndabibona juste kugira ngo mpime ndabe abantu bashobora gutonda kubera mbona abantu bari ku ma space nk'aya masaha sinzi ko babemeye guterama. Okay, sinzi ko bameye guterama. Sinzi rero ko abari kuri Facebook mu nkubitira kagohe nkaraba abahari yankoresha indi telefone. Mwenda ko navuga ko ibi bintu vyo kuvugira vyo gutohotera abantu bitari bimenyerewe. Bo live ntabwija kumara umwanya munini mu vy'ukuri nibaza ko ariko mbidashikana n'isaha niko no bifata kumaze gushika isaha. Ariko ico nashaka kuvuga nuko ibi bintu ntabwo ari bishasha cyane. Uravye leta zose z'agahotoro ikintu ca mbere banka n'abantu bagira ico bavuze ko mu bari kuri Facebook no kuri YouTube murabona ndabona message nyinshi zishika 10. Murabona igitabo ngaho nanditse ko 1984 ikiri mu Congereza ni 1984 cyanditswe n'umwanditsi George Orwell. Kiraryoshe cyane ku muntu akeneye gutahura ingene intwaro nk'izi zikora. Okay, ndabona hari abatanguye kuvuga turaho mwaramutse merci. Bo ingene intwaro zikora
zikora ijya tufu ibituzo n'abantu bazikora umva no kubuza umuntu kwavuga usome 1984 ngo baba bafise ikintu bita ngo ni teleprompter umuntu nofata ko ari nka kamera ivuga si vuvule no kuvuga mu cumba mu nzu muri toilette ku biti ahantu hose uri haba hari ico kintu babona ni big brother cyo kiraraba icyo umuntu yavuze akora n'icyo umuntu avuze no kuvuga baba uri surveiller 24 heures sur 24 icyo uvuze cyose cyara gukora icyo ukoze cyose cyara gukora icyo oni kintu kimwe donc manini iboneka muri 1994 niyo surveillance yuko ata muntu akorora ata muntu aryogora buri muntu baba ariko baramucunga ijisho. Ni igitabo cyiza cyane ushobora kugisoma, George Orwell 1984. Ikindi cyakiranga ni kino kwita ukwinubana canke kugambanira hagati y'abantu bagatuma abana kudoriya abavyeyi babo, umuntu mukona akakudoriya ubundi akaza akaguhenda ngo burya ngo naje ngo ino leta ndayanka reka turavyo dukora uti reka tuzohure ejo ugiye ejo mu muhuru kazobona abapolisi baragufashe barakunyuruje. Nico kandi ico kunyuruza cyarimwo bavuga ngo an person no kuvuga umuntu ntabakira umuntu bagafata umuntu bakamunyuruza bakamuzimanganya na dosiye bakayizimya n'amazina bakayafuta hamwe ejo bakwajetana umuntu twanaka bakavuga ati uwo muntu yigeze abaho iyo muntu yigeze abaho. Ikindi cerekana Orwellian bavuga ngo ni Orwellian nyene state ni ikintu cyo kuhindura verite cyo guhindura bata ngo newspeak guhindura imvugo umuntu yatwa umunyagihugu mukamwita umwene gihugu igihugu ngo ni Eden donc akavuga contraire nyene igihugu kimeze ivyo kujya biragwiriye n'umuyoro cyo gihe kwanza bafite ico bita ministry of plenty ministere y'ibintu byuzuye mugabo hari inzara nyinshi ibintu bari kubitanga ku marasiyo nko batanga igitoro barasioninga izina ku inomero ku nomero mu minsi kumbura azoshika no ku bindi bintu nisukana ko barabikoze voilà ijya system yo kurasioninga ibintu byabekana ko ibintu bya Kenya mugabo muri discours akavuga ngo ibigega biruzuye ico nico kindi the newspeak nico kindi caranga 1984 iyo dystopian nightmare niko bakunda kwita nightmare dystopia donc ni nkani nk'indoto mbe mu vyukuri ku bantu bashoboye iyo usoma ico gitabo nuba ko aba western bagifata nko nk'ikintu badakwiye gukora muri politike ko baraba tactique yose imeze nk'ibibena nka 1984 kwagerageza kuyevita kugira ngo ntibasange baguye muri ako kaga. Ikindi bari bafise muri 1994 bafise ikintu bita ngo ni thought police donc police y'ivyiyumviro no kuvuga bakubwira uko ugomba kwiyumvira umuntu yasha kuzira ko ariko yiyumvira watugomba kwiyumvira kumwe mwese mukiyumvira kumwe uhemutse na gatoyi uhinduye na gatoyi ico gihe wahura na brutalite y'umugambwe mu gihe uvuze uti jewe iki kintu ndacumva ukundi atano kuvuga ngo uravyanse juste Jessica ndabitahura ibintu birashika no muri famille yanyu ntibumvikane ku kintu kimwe mugabo ico gihe bishitse iyo ministry of truth niyo ya decida ikigomba ukuraho kuri bakagenda bakandika igitabo histoire bakayandika bagafite ibitabo vya histoire vyose bihari bakaja hariho ntuzeye imprimerie bakabihindura akavyandika ukundi anko ndavyibutse ni fiction bakavyandika ukundi kugira ngo abantu bashashe bavutse ntibamenye na gato ingene kera vyagenze uzosanga imbonera kure nyinshi cyane batashobora kumenya neza canke badafite na image na gato ingene vyari bimeze dufate mu 1998 bazi ko vyari bimeze ukundi kubera justement memoire zabaye formate bien sûr mu Burundi ntitwandika malheureusement nta bitabo byo guhindura bihari no guhindura juste narrative ku radio ku ma television ku mbuga ku mbumbiro ku rubumbiro canke ku mbuga ngurukana bumenye nubwo naho nyine tutari benshi tuziriko ico okirahari kitwa donc ico guhindura historical cyuza histoire historical fact ivyo navyo vyari ibiranga 1984. Ikindi cyayiranga cya kintu bita perpetual wo kwama mu ntambara bavuga ngo kuva ko iyo ntuze bita ngo ne Oceania iyo ico gihugu fictif cyitwa Oceania yavuga ngo Oceania yamari mu ntambara perpetuellement yabari mu ntambara rimwe avec Eurasia ahandi avec Eastasia encore une fois tabo mugara ona yuko sendefte nanyo umenga twa mu ntambara ejo aba Rwanda hirya ejo bari leta nari ejo bari mu mwansi w'indani ari interior naho bavuga ngo wazi barahari donc wama muri en état de guerre ku buryo bica bijustifia iyo oppression
kuko urumva uvuze ucuba mwasi ikintu cyose ukoze kica kiba icyaha gikomeye cyane. Kuri ico deja jewe ndahamazora video aho Neva avuga yuko context hari nama ya diaspora Samuel avuga ati abantu bapfunzwe bavuye muri diaspora barenganijwe. Neva ati burya bamwe iyo bagize bagira amafraude n'ibiki ati baba ariko basabotaginga igihugu economy nta batandukaniye n'urasa. Donc no kuvuga 1984 naho warashobora kubona nk'agasukari ukavuga agasukari ejo ndazi ko azoba kaheze kantu hari nk'agasukari gakeye mu mufuko bagufashe bavuga ko wewe uri umwansi uri kurondera ku isukari kena kugira ngo igihugu gisubire mu ntambara. Donc ni usobe 1984 ugacura Burundi murambwira abazungu ngaha ni mwemona 1984 nka fiction jewe mbona ko ari igihugu zanzwe nzi ntabwo ari fiction ni verite ni realite abantu benshi babayemwo don't think it's a fiction bagatwenga bati kameme uri ko exagera. Bo sinzabana muri korexe ko muri kunyumva j'espère ko muri kunyumva kubera mbona muri benshi sino naza ko muri kuba mwihebuye mwiranze muka muri kunyumva hariho umudame akunze kuvuga ko muri wosaba ukamenyesha kuri kunyumva canke mugire thumb just one thumb up ira ntuze thumb up please nimba bana muri korexe muri kunyumva. Yeah, okay, thank you. Sawa urakoze. Voilà, 1994 umva ko ari ahantu twari turi inigita wankono kwangura cyane ko musoma mu isanzu yisoma urashaka kubona context bimwe bari fiction ibindi bari fiction yegereye true story nk'ikindi kiri hano cyitwa The Gulag Archipelago, les archipels de Gulag cyanditswe The Gulag Archipelago de Gulag c'est pas cyanditswe na Alexandre Solzhenitsyn amazina y'ikirusiya arangora gusoma kenshi cyane. Mugona nyine urabona yuko harimo mugahoho en fait kiri nuva ko kiri dramatique ariko cerekana en fait Union Soviétique à l'époque aho naho nyine washaka kuba uri kurizungurukira nuva ko bijanye n'ivyo bintu abantu banyuruzwa mu Burundi uri ko bizungurukira comme Syrianete nta kintu nakimo wakoze ukazobona ngo turakwarese mu ntango agifuga ati abantu bose bafatwa bavuga ngo me what for ati jewe umfatiye kubera iki unyarase kubera iki donc bose ntimva cyo yamufashe wawe uri kuri urizunguka yene nta kintu wakoze pe nta kintu winona duri kwikora imigambi yawe tona gufasha uti jewe mu ntango ngo bihenze ngo burya ngo byo bazomurekura mugabo bagaherera iyo bakabajana muri izo bamwe bakabica abandi bakajana mu bikorwa by'ibikorove kuri yo archipel de Gulag nacyo ne kiri très intéressant. The Gulag Archipelago Alexander Solzhenitsyn nacyo nyine ukiravye umenga ni fiction mugabo ku muntu ari mu Burundi nibaza ko ari realite abantu babayeho. Bo nico nariko ndavuga nkuko navuze nibaza ko ndavuga vyinshi next year plutôt tomorrow. Ikindi novuga ngarutse kuri ntuzeye kuri 1984 kandi novuga ko hariho ikintu bita torture ya ikomeye cyane. Torture naza ko ari example ya torture bagutotiza imbeba n'ibiki icyumba bitanga room 101 kumbenga nimo muravuga ngo uwo mujana kumusaga canke cathedrale no buketera mu baramukoresha ano baje gutortira abantu umva ko ari chambre de torture izwi mu Burundi 1994 nyine FC room 101 donc icyumba rimwe 01 aho baje gutortira abantu babahaye aho bagukubise bakujondametse bakugize nabi bakaguha bakaca bakujana kugira ku muri cyo cyumba gutortira n'imbeba. Bo ikindi évidemment 1984 kwari kukwefasa mu mutwe through your torture n'ibiki kugeza aho bakumvisha ukuri kwabo muri iki gitabo évidemment protagoniste canke lo héros c'est ko numita héros anyway kirabaje afite 1984 uwo ita Winston bamushize ahantu bamwereka akamwereka intoki zitatu azi izi ntoki nizingahe Winston ati zitatu akaca mukubita ati no vuga ko ari zine akihagarara ko nakantu bafite principe bakihagarara ko mpaka yemeje ko intoki abona zine kandi mu byukuri abona zitatu. Donc parator navuze ngo no mu wundi gwasho futa ko mu ministre bakamujana hano bakamukubita ivyo bintu sindabitohoza mwana navuze ko biba mugabo hari ukuntu kugombera kugukubita n'amaboko mugabo kugukubita financièrement par exemple aho bakwemeza ati boge na kuri TV uvuge ko nyine wa Pacifique yagize kuno ibintu umuntu w'umugabo nubu abagabo beshi n'uwo umuntu ariko ivyo ntavyo mvuga okay ivyo ntavyo I'm not gonna say that okay
mugabo babagabo bagakubitwa inembo novuga peut-être finance sinze ko ari z'amafaranga kugeza aho bavuga ibintu nyene vy'amahopa canke bemera ibintu ubona ko bitafise sens canke aja kuri televiziyo akavuga ibintu bavuga ati wewe uri umugabo uri professeur uri umujuriste ivyo bintu numana muri 6e yo bivuga uvyukuri wewe vyakunaniye gute. Donc nico cari kirimo cuko donc bakwemeza ukuri ku nguvu kugezaho abantu bose babona ukuri novuga kwahindutse kwabaye distorted. Ikindi nibutse muri 1994 harimwo minute of hate, moment of hate, kumwe mu nyibutsa terme y'ukuri bakoresha umega avuga 2 minutes of hate muri ico gitabo bo ndeka kubesha simperutse iyo somye gitabo ntabwo ndagisura ngo gisoma aheze genda gisomye mugabo menga babita yari rituel amarituel bakora imihango bakora urumva kimwe cyari ico citwa ntuzeye umwanya wa hate canke wa rage wa hate aho baguma basubiramwo abansi tuzobamena abadede donc nico ushobone kugenda bayivenda gutrenetinga imbonera kure ibiswi by'inkona ibiki no ku mazitade nyine kuya kuma basubiramo umuntu bamuvuga ijya niyo bitango minute of hate terme yo kuri dibaza ko ari uko bayita minute of hate ako kwari cyari gihe cyo kugira kugira ngo abantu bagira umujinya barakare banke ennemi fictif no bako nta numasi yari ahari muri ntuzeye muri ico muri iyo realite kwari kugira justement bamere nk'abaguma ku butegetsi bamere nk'abakiza abanyagihugu muri iyo Orwellian nightmare. So urana ko no mu Burundi ubwana butonda ntavyo no shaka kurentete ko je nubaha abantu ngo navuze je nubaha abantu n'abantu babana burya bu video bw'ibisu by'inkona vy'imyaka 3 nk'umunanje ufise abana ntabwo uja gushaka kuri internet mugabo ndiko nabona bari kwasika akana kimwe 3 ibisu by'inkona abazoza tuzobamesa. Imagine abamwana muto yikora mwigisha kwica no kugira umujinyunga nka kuriya abandi usanga bari kubigisha love kwishwe udustwari twa Biblia bari kubigisha to be thankful. Umugenza nafise umwana w'imyaka 2 turadutangara oh thank you mommy, thank you daddy, I love you mommy, I love you daddy, ugasanga hello uncle, ugasanga afise urukundo mu bantu akira kana gatoyi turadutwenga yere tugiye ejo bundi twara ahantu tugiye muri kugura pizza hello people hello abantu baratanga batwenga hello baba thank you bye bye Pizza Hut Pizza House kagena karashima kumva ko abandi bigisha urukundo mugabo twe tukigisha hate. Niyo minute of hate nuko amanyina bafise umwansi fictif canke muri ico kintu umwansi w'umugambo yitwa Emmanuel Goldstein. Donc Goldstein hagiriye bakamwerekana kuri screen umugabo umva n'umuntu atanabaho bati uwo muntu araho hafi aratuziriye nguko nyene mumva ngo ngabo baraje kugira ngo abantu bame mu bwoba niyo bita 2 minutes of hate. Okay bayita 2 minutes of hate bakabereka iyo video kabona kuri ntuzeye akitwa ngo n'umutretre n'umuhemo kandi ni wateye ibibazo byose dufite muri kino gihugu. Donc afite some 1984 ugacira abadede cyo nous sommes là-bas ndabinginze ndazi nk'abantu muri kuri X murakona gusoma kandi naza ko 1984 ashobora kuba yashyize mu gifaransa sinzi kugana ama publication mu gifaransa ndisuye ko bagitransfer ko n'igitabo gikomeye cyane muri kugira umuntu atahure systeme politique. Nibaza ko yacanditse bamaze ko serere ko George Orwell yoba yari umusocialiste communiste hanyuma acabona ingene communisme yaturunye muri Union Soviétique no mu bindi bihugu communiste bashize asanga kumbure communiste socialisme ni idée mugabo en pratique irimo oppression itagira ukwengana. D'ailleurs yanditse kimwe mbwa n'ikindi yanditse kiri beaucoup plus simple citwa Animal Farms aho ya Animal Farms na China za ko kwari gukitika communisme ukora musina kuri communisme na kuri surveillance state iyi état de surveillance police state ngya dufise mu Burundi. Donc nakuvuga uwo Emmanuel Goldstein ni waza ko ari we Pacifique pour l'instant canke magi je ne sais pas ko bafata ko ari umuhemu yahemukiye igihugu ko kandi ariwe ateye ibibazo vyose igihugu gifise ibura ry'isukare ibura ry'igitoro ibura ry'amadovize n'uyu abiteye Emmanuel Goldstein nasoma ico mu Congereza in any way.
hanyuma rero umva audience muri iyo minute of hate, audience nk'abantu bahari bagasemera mwice haragafaho mukesera nyine bakerekana ko bamwanse uwo muntu ari kuri screen s'il vous plaît, atari umuntu uvuga ngo ari no mu gihugu ngo haba bagira nabi. Hanyuma kandi bagaca batangura gukunda uwo bita Big Brother se barundi se bagize gute ntiwombaza, niwe yari Big Brother, niwe yari the savior of the nation, niwe yari umucunguzi w'igihugu. 1994 it's an interesting book. Nibaje ko c'est dommage ko kitangiye kudashaka kugisoma. Umuntu burya nasanze afite capacity ntoyi, iki yaba umuntu ari AI kitaba umuntu ushaka kugisoma mu isaha ya umuntu ashaka gusoma mu isaha tukagisoma mu isaha tukagitahura, no gisoma umusome ngaha kuri screen ko mba tukacyumvikana. Voilà, mugamba ico gihe iyo ritual kwara kugira bagire public donc public anger, donc ntuzeye agashavu, abantu bafite agashavu kuri uwo muntu, nubwo ari fictive d'abord kuko numva ntiyanabaho canke ntabwo yari danger nk'ukwiri. Numva niko kunyene ugenda abantu ugasanga abantu bariko bavuga ngo nibutse umuntu yigeze kumbwira ati nko muri za 16 n'indi n'umunani 9 ugiye mu Burundi ukavuga niyo mbare bumva ati Uburundi bwose n'umuntu w'umukecuru atazi ivyari ivyo yumva gusigizura niyo mbare bari bashize ngaho nyene nka Emmanuel Goldstein gutera ishavu abantu. Hanyuma uriye yuko question gouvernement yuko baduti mbega ibintu mwakoze n'ibiki, ko twabuze umunyu, ko twabuze sukare, naka kwafunzwe, naka ko yazimiye, ko akashaka tagikwiye, etc. Bahubwo bakigishwa guta inkubire ku bantu bo hanze. Ndatangara nk'umuntu wimbonera kure atashoboye kwiga nibaza ati none ko ntize nzotungwa nzobaho gute, akabona bayeho mu bukene butagira uko bungana, muga kuva ko Semerera ari we mwanzi w'i Burundi akavuga ati dude how ndishaka kubona ko bakwishe kuvuga itangoye primaire. Okay. Donc aho ko donc ku focusinga kuri ivyo bibahanze ugasanga bariko bagira ntuze. Hanyuma kandi bacabekana ko regime kubera uwo Big Brother uwo mwansi ari munica ari abahanze ari ngaha kwirembo, bakacabana ya leta ya Big Brother ko ari protector, ko ariyo iba protege ko mu gihe habaye bubaye bapfuye bose. Iyo nayo ni systeme dekoresha kwanza ujya mugabo ujya muhizi nyangwa akoresha SNL sindamuzi sinza abantu bibirofa baza ngo barakomeye aza guterwa abantu. Mu yindi clip nashyize kuri internet yavuze ngo jewe sende ngo naho yonkorera iki ngo numuvyeyi ni papa ni mama. Imagine indoctrination nk'iyo, naho yonkorera nta muntu numwe ndumva ngo naka naho yonkorera iki sorry mu masoroga peut-être mugabo en réalité nta muntu numubotorera buri kintu cyose yo gukatutoye uvuga ngo it's okay ngo go ahead. Okay, nangiye gukorora agakora karanteye sinakora za yamaze hano hafi. Voilà, donc niyo Big Brother urumva ugwanko badiyete kuri uwo muntu ugwanko bo kwanse dufate uwo ugwanko bashira kuri uwo mwansi bica ucumenga. Donc Big Brother regime nayo ihare umugambwe niwe uri kuraba proteger kuko bamaze kumvisha ko ari umwansi existentiel, you see. Hanyuma hagacaja n'ikintu cy'ukugira cyo conformité cy'ukugira umuntu wese avuge kwa kundi yumvire kwa kundi. Kuko mu bihugu biteye imbere ugashaka gusanga aba demokrate batari kwarumvika. En effet nko muri Amerika imbere y'amatora haba ikintu bita ama primaries ni mu Republicans bari kuri la droite n'aba socialiste canke aba gauchiste aba parti démocrate. Ku ruhande rwabo uko bisangije bagenda bakagira amatora entre eux-mêmes kugira batore umukandida azorepresenta uwo mugambwe. Donc ugasanga aba demokrate hari nka 5-6 ndwi hari n'igihe nibaza bari benshi cyane igihe Joe Biden yatogwa hari benshi cyane ya mbere. Kuruhande rwa Republican kuko ari benshi cyane mugana nyine hari igihe baba hari bo aba demokrate nako baba benshi kubera ico bitara gauche naza kurimo ama faction menshi bafise amakoze menshi bagwanira mugabo hari bimwe bahuriye ko. Danture kashavuga ko muri ntuze muri systeme bavuga yuko mwese mugomba kwimvira kumwe ku mugambwe umwe
kandi utagiye uryohewe cyane ugenda no kugenda werekana kamweme ntavyo kuvuga ngo ugenda ufite buguru ntege bacaza ngo wewe ngo ufise ivyumviro bimeze gute ugomba kugenda utwenga ukoma amashi bambaye ibya mwambaro burya bajyana bose ubona bariko baparticipa si kubera babiryohewe si kubera bari enthusiastique no kubera justement utabikoze batangwa kubira ngo wowe kumbure uri kumwe n'abansi ibintu nk'ivyo. Hanyuma rero no gukontrola ama emotion y'abantu bagumana ubwoba bagumane frustration bagumane agashavu kugira justement ntibashobore kwiyumvira novuga independent bari umwanya wo kwiyumvira yenaza ko n'ibintu byo gukomeza abantu mu bukena kugira abantu bashobore kwiyumvira kuko ari ndetse kuvuga ngo la contemplation c'est un luxe. Okay, sinzi rero ko hari abantu mushobora kugira ico muterereye hakaba takintu mufise muterera kumbure nagomba gusa tugane gatoye kuri kino kintu reka ngeze hano kumbure ni minota 30 nzogira undi munsi ejo nzo bafise umwanya muremure hanyuma tuzoganira mugira umwanya mwiza mwese mugira umunsi mwiza bye bye.